amakuru mu biyaga bigari. Aha mu Rwanda yiteguye urukingo rwa virusi ya corona vuba. Uru rukingo tubanze twumvikanisha yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese utambutse barumuhe. Ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwaho ingaruka byihuse na COVID-19. Uyu ni muganga Nsanzimana Sabin, umuyobozi w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC mu magambo ahinnye mu Cyongereza. Naho mu Burundi abakozi barenga 1400 bakoreraga amatonorero y'ikawa Sogestal barasaba ibirarane by'imishahara yabo y'amezi 15. Leta y'u Rwanda iratangaza ko yasabye inkingo za COVID-19 kandi ko yamaze gutunganya aho zizashyingurwa bitarenze kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Leta izagaragaza uburyo izo nkingo zizakoreshwa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali Asumta Kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bimaze gutangaza ko inkingo zageragejwe zikomeje gutanga icyizere cyo kuzakingira iyi ndwara ku kigero cya 95%. Amasosiyete akora imiti muri ibyo bihugu akomeje gukataza mu kugaragaza ko iyi miti yaboneka mu gihe cya vuba. Ku ruhande rwayo guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko itasigaye inyuma. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC akagaragaza ko bitareze tariki ya 7 z'uku kwezi igihugu kizaba cyamaze kugaragaza ubusabe bw'inkingo kizakenera n'uburyo zizakoreshwa. Dr Nsanzimana Sabin uyobora RBC asobanura uburyo izi nkingo zizakoreshwa mu gihe zizaba zageze mu gihugu. Uru rukingo tubanze twumvikanisha yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese utambutse barumuhe. Ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwaho ingaruka byihuse na COVID-19. Abambere ni abaganga. Icyiciro cya kabiri ni abanyantege nke bitewe n'ubuzima n'izindi ndwara basangamo. Icyiciro cya gatatu ni abandi bantu bafite uruhare mu kurwanya ibyorezo, abo usangamo inzego z'umutekano cyane cyane polisi, bariya bose usanga bari ku muhanda babwira nambara agapfukamunwa. Uyu munsi tuvugana twakoze gahunda, dufite n'ibyiciro na listi zabo. Twe mu Rwanda twari twateganije yuko twabanza guha nibura 20% bihutirwa b'abanyarwanda bari muri ibyo byiciro navuze. Leta y'u Rwanda itangaza ko mu gihe izi nkingo zizaba zamaze kuboneka ifite ubushobozi bwo kuzibika neza mu buryo zitakwangirika. Karangwa Charire ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa mu Rwanda. Iyo urebye ku rwego rw'igihugu nk'ikigo cya Rwanda Biomedical Center gifite ububiko buhagije kandi bugezweho muri iki gihe bwo kubika inkingo. Dukorana nazo kugira ngo buri munsi tujye tureba ko gitakaza ipimo byo kubika neza inkingo. Ikindi byatumye u Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika bike byamaze gushyiraho ibikoresho bishobora kuvana urwo rukingo kuri aho mu bubiko bukaba bwagera ku muntu uzakingirwa butarahindura igipimo cy'ubukonje. Ikigo RBC gisobanura ko urukingo ruzagera mu Rwanda rugura amafaranga agera ku 50,000 by'u Rwanda. Hari abakomeje kuvuga ko uru rukingo batizeye ubuziranenge bwarwo, gusa Dr Nsanzimana akemeza ko nta ukwiye kugira amakenga yarwo. Rero ntabwo umuntu yajya arugura akaza rwitwaje ati muruntere cyangwa kumva umuntu yarwiteye. Icyo gihe no gusuzuma bya bibazo rutera umuntu byatugora. Hazaba hariho gahunda yizewe kandi ikurikiranirwa hafi, yaba ari twebwe muri porogaramu y'igihugu yo gukingira muri RBC, Minisiteri y'Ubuzima nayo ifite uburyo izabikurikirana, ndetse na RFDA izakurikirana yuko umuntu wese bagiye gutera urwo rukingo hari ibyo asabwa, kabanza kurebwa ko nta bundi burwayi runaka, nta kibazo asanzwe agira zirana n'urwo rukingo, wamara no kurumuha ugahita utanga raporo igakurikiranwa. Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko kugeza ku mugoroba kuri wa kabiri abantu bagera ku 5948 aribo basanganywemo COVID-19, mu gihe muri 5544 bayikize, naho 355 bakaba bakirwaye, 49 bakaba barahitanywe n'iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90
90.9. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi abakozi bakoreraga amatonorero y'ikawa Sogestal Kirundo Muyinga batanze ikirego mu rukiko bishyuza amafaranga arenga miliyoni 520 y'amarundi y'ibirarane by'imishahara y'amezi 15 batahembwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Bose hamwe abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa mu ntara za Kirundo na Muyinga barenga gato 1,400. Muri abo harimo 99 bari bafise amasezerano y'abakozi ahoraho hamwe n'abandi bakenegwa igihe ikawa yeze. Mu ntango z'uno mwaka w'2020 leta ibicishije ku mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yakuye mu minwe y'abikorera utwabo igisata c'ikawa, gutyo abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa ya Sogestal Kirundo Muyinga barahagarikwa mu kazi. Bamwe muri abo bakozi babwiye ijwi ry'Amerika ko n'ubundi bari bamaze umwaka wose badahembwa. Abo bishuza amezi 15 batahembwe bemeza ko imiryango yabo ubu ibayeho nabi. Abana nk'ubupanze inzu icyo nabo cyumva ikibazo abanyeshuri nk'uwahora yiga mu gashuri kameze neza ubu yaramukuye ko ntiyashobora kumurihira kandi birateranya no mu rugo ko wari umaze iminsi witwa ko tonda hano akagera igihe ugasanga akiri kora kontorora nko mu rugo gateye n'isoni uyu n'umugabo w'itashe usanga umwana nta jambo ufise ubu amakredi twatse ari mu kuba hafi rotripe uko baguma bongereza ko amayintere twari dusaba Sogestal Kirundo Muyinga kudutunganiriza ifuko ko baduha n'indishyi akababaro rero badushyira ko amayintere na twebwe ku mahera batumanye mu mwaka n'inusu. Imiryango yahungabanye abana kugira bige ubundi cyoroshe kuri ubuzima ntibworoshe ntuvuge ngo hararinda hazinduka inzigo imiryango ibayeho nabi. Amadeni twafashe hariho abantu batwishingiye bamwe bita ababarizeri ayo basabye yose niba bari barariha n'ukuvugana n'imiryango yabo urumva ko idatekanye. Sendika yabo bakozi ivuga ko yagerageje kuvugana n'abegwa n'ico kibazo ariko bakabura inyishu ibahumuriza. Jean Bosco Harerimana atwara iyo sendika yatwiganiye ko mu bategetsi bituye harimo umuhuza w'abarundi umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje wa mbere. Amenyesha ko ubu bahisemwo kwitura ubutungane. Ni ibintu bikomeye cyane rwose ngira ngo aho hahindukiye ibintu mu gisata c'ikawa bagaca bihereza ikindi kigo bise Odeka ca leta twagiharaniwe hari y'amezi 15. Hanyuma hagati honye hariho ivyo no kwita ibirarane vy'amakotisation yemwe vy'intega bizoza muri mituwere INSS amafondo pension n'amakotisation syndicale cyane navyo masirase sokabu ku bakozi. Ivyo byose bica bihurirana nuko byarungitse abakozi babahaye amakete yo kubirukana yo guhagarika akazi ko yakari gahagaze nyene mugabo afasha abatekereye byose birababa nk'ibihumbi 960 tuzi ko iyo mishahara y'amezi 15 bija mu miliyoni 503 n'ibihumbi 500 birenga urumva ko tuca tugwa muri ya 480 baduheraniye kandi urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ubu rero twari tuye n'ubutungane dusaba ko byoba ngombwa yuko tubaza cyangwa twegera bakatubwira icyo batekeranije twebwe nk'abakozi nimba mu rugo rumwe abana 5 cyangwa 6 umviriza abana bakora. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko abandi baheraniwe amafaranga menshi kubera Sogestal Kirundo Muyinga yugaye arabahora batanga ibikoresho muri iryo hinguriro nk'igitoro, imodokari, imashini zo gutonora ikawa n'ibindi bikoresho byo gusubiriza ibishaje. Umwe muri bo yemeje ko abo baheraniwe miliyoni zirenga 120 z'amarundi. Umuyobozi wa Sogestal Kirundo Muyinga aremeza ko kubona iryo hinguriro ryarugaye habaye agahombo kanini bigatuma abakozi aribo bagira ingorane nyinshi. Victor Nkunzimana yatwemereye ko amafaranga abakozi bavuga ko bishuza arayukuri kubwiwe ahubwo azohava narenga kubera agaciro k'ifaranga kaguma gahinduka uko imyaka ihera. Victor Nkunzimana amenyesha ko n'imbere yuko abakozi bakugwa mu kwezi kwa gatatu y'umwaka hari yahize umwaka wose w'2019
9 badahembwa bitumwe n'uko iryo hinguriro ryari rifise ingorane y'ubutunzi. Yizeza abo bakozi ko bo kwihangana ko butungane buzobatunganiriza. Igihe leta yafatiye ngingo amatonorero 17 ari mu ntara za Kirundo na Muyinga yahawe ikigo ca leta citwa Odeka Office du Développement du Café cashizweho kugira ngo gitunganye neza igisata c'ikawa mu gihugu cose. Ico kigo caje gusubirira ayandi mashirahamwe yose yaramaze imyaka irenga 20 atunganya ikawa. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mwaramutse neza. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 mu 1824 amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarananiranye, habuze uyatsinda. Impaka zakiranuwe n'inteko ishinga amategeko nk'uko byagenze izindi nshuro ebyiri mu mateka y'amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Americana. Mu 1824 igihugu cyari kigizwe na Leta Zunze Ubumwe 24. Amatora y'umukuru wacyo yari aya 10 mu mateka yacyo. Yatangiye kuwa kabiri ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 10 arangira kuwa gatatu ku itariki ya mbere y'ukwa 12 muri uwo mwaka. Aya matora yarimo abakandida bane. Andrew Jackson wari senateri ukomoka muri leta ya Tennessee mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, John Quincy Adams wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, Henry Clay wari perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'igihugu, na William Crawford wari minisitiri w'imari ya leta. Icyo gihe kandi koleji y'abatora yari igizwe n'abantu 261. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa interineti history.house.gov rw'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite, kandida Andrew Jackson yabaye uwa mbere hombi mu majwi ya rubanda na 99 ya koleji y'abatora. John Quincy Adams yabonye amajwi 85, William Crawford 41, naho Henry Clay abona 37 muri koleji y'abatora. Muri bose uko ari bane rero habuze ubona amajwi 131 y'itegeko muri koleji y'abatora yari gutuma aba perezida w'igihugu. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, guhitamo umukuru w'igihugu mushya byagiye mu maboko y'umutwe w'abadepite. Nubwo Henry Clay yarawukuriye, we nta mahirwe yari afite kuko yari uwa kane, kandi itegeko nshinga ritegeka umutwe w'abadepite guhitamo muri batatu ba mbere gusa. Abadepite batoye John Quincy Adams aba perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atsinze Andrew Jackson wari wabaye uwa mbere mu majwi ya rubanda n'aya koleji y'abatora. Andrew Jackson byaramubabaje cyane, avuga ko Adams yaguriye Henry Clay kugira ngo amutoreshe akoresheje ububasha bwose n'ingufu yari afite mu badepite. Andrew Jackson yemeye insinzi ya John Quincy Adams, ariko
akomeza kumushinja ibi byaha bya ruswa kugera mu matora yakurikiyeho mu 1828 nayo nibo babiri bayapiganiwe. Noneho Andrew Jackson yigaranzura John Quincy Adams arayatsinda, aba perezida wa karindwi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya matora yo mu 1824 ariko siyo yonyine yakiranuwe n'inteko ishinga amategeko, habayeho n'andi abiri. Radio Ijwi rya Amerika. Mu 1800 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigizwe na leta 16. Koleji y'abatora yari igizwe n'abantu 138. Amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uwo mwaka yabaye kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugera ku itariki ya 3 y'ukwa 12 kwakurikiyeho. Aya matora yarimo abantu bane, aribo perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Adams washakaga manda ya kabiri, Thomas Jefferson wari vice perezida we, Aaron Burr wari warigeze kuba senateri mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Charles Pinckney wari warigeze kuba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bufaransa. Amatora yarangiye babiri ba mbere ari Thomas Jefferson na Aaron Burr banganya amajwi ya koleji y'abatora 73 buri wese, na President John Adams wa gatatu n'amajwi ya koleji y'abatora 65. Bakiranuwe n'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, bikurikije rero itegeko nshinga. Abadepite bamaze iminsi 6 bajya impaka, batora inshuro 36 zose mbere yo guhitamo Thomas Jefferson aba perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora rero yo mu 1800 niyo ya mbere yakiranuwe n'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko kuko yari yabuze uyatsinda. Aya kabiri nariya twahereyeho yo mu 1824. Inshuro ya gatatu ari nayo ya nyuma kugeza ubu na amatora ya 23 yabaye kuwa kabiri ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 mu 1876. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igizwe na leta 38. Koleji y'abatora yo yari igizwe n'abantu 369. Ishyaka ry'abarepublikani ryari rihagarariwe muri aya matora na Rutherford Hayes, guverineri wa leta ya Ohio mu burasirazuba bwo hagati mu majyaruguru y'igihugu, naho kandida w'abademokrat yari Samuel Tilden, guverineri wa leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu Tilden yaje ku mwanya wa mbere mu majwi ya rubanda no mu majwi ya koleji y'abatora yabonyemo amajwi 188. Rutherford Hayes yabaye wa kabiri n'amajwi 165 ya koleji y'abatora. Ariko hari hakiri andi majwi 20 ya koleji y'abatora yari mu bibazo muri leta 3 zo mu majyepfo y'igihugu, Florida, Louisiana na Carolina y'Epfo, zari ziganjemo abarepublikani. Zose uko ari 3 zatanze mu nteko ishinga amategeko y'igihugu impapuro zivuga ko bombi bari bazitsinze. Inteko ishinga amategeko yashyizeho komisiyo yarimo abadepite n'abasenateri bo mu bashyaka yombi n'umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu kugira ngo ikore anketi kuri aya majwi yari mu bibazo. Komisiyo yose yayahaye umurepublikani Hayes n'umutwe w'abadepite ubyemeza utyo, bityo Hayes agira amajwi 185 ya koleji y'abatora, ababaye perezida wa 19 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arusha ijwi rimwe rukumbi umudemokrat Tilden. Nshuti zacu rero, inshuro 3 mu 1800, 1824 no mu 1876 amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabuze uyatsinda, maze nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite iba ariyo imuhitamo. Ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kudusangiza, twe n'abandi banywanyi b'Ijwi rya Amerika, yakitugezaho maze tukamutumikira. Adrese ni
radiyo yacu @gmail.com. maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, naha amakuru twabateguriye muri aka kanya ahumurije, ariko rero mugume hafi kanya gatoya mubanze mwumva ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 k'umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya virusi itera ubwandu bwa sida. Ni itariki amakungu yongera kwibutsa ivyico kiza, akanibuka kandi abo cahitanye. Uno mwaka icivugo cashimikiwe ko cagira kiti kurandurana n'imizi ikiza ca sida, kongereza ubudahangarwa no kugabanya ingaruka. Iki civugo co kimwe n'imigambi y'ikijana yashizweho na ONU mu mwaka w'2000 biza vyibutsa ko ari ngombwa yuko abanduye bose baronswa imiti. Mu mwaka w'2003 leta yaramutswa Perezida George W. Bush aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashizeho umugambi wo kwihutisha kurwanya sida wataziriwe PEPFAR mu mfunyafunyo. Uwo mugambi uri mu ikomeye yahujije ibihugu bitandukanye mu ntumbero yo kurwanya ikiza kimwe. Kugera kuri no saha abafise ubwandu bwa sida ku isi yose bagera ku miliyoni 38. Muri abo bantu ibice 68% gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bari bamaze kuronswa imiti pfufahaza uwo mugera. Hambavu y'ivyo bitigiri vyumvikana umenga n'ivy'umurengera, igisata ca ONU cishinze kurwanya sida arico ONU Sida kivuga ko abahitanywe na sida bagabanutse gushika ku bice 60% ugereranije n'igihe ibitigiri vyigeze kuduga cane mu mwaka w'2004. Abandura nabo bagabanutse kugera ku bice 40% ugereranije n'ibitigiri vyo mu mwaka w'1997. Iyi ntambwe ikaba yatewe ahanini kubera inguvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize muri wa mugambi twababwira wataziriwe PEPFAR mu kiringo c'imyaka yababa 18. Uwo mugambi ukaba umaze kurokora ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni 200, utuma imiliyoni n'imiliyoni z'abantu batandukanye bakingirwa ikiza ca virusi ya sida. Uwo mugambi uri mu bihugu 50 watumye kandi ibihugu bikorana na Amerika bishobora guhangana na virusi ya sida. Mu mpera z'ukwezi kw'icenda uno mwaka turimwo, abari bamaze kuronswa imiti ipfufahaza umugera wa sida biciye muri uwo mugambi baharugwa mu miliyoni 17,200,000 ku isi yose, mu gihe inzoya zigera ku miliyoni 2,200,000 zavutse ku bavyeyi barwaye zakingiwe ubwandu biciye muri uwo mugambi nyene. Hama impfuvyi za sida zigera ku miliyoni 6,700,000 zishigikirwa muri uwo mugambi wa Amerika. Uno mwaka ikiza ca COVID-19 caje cunyura isibe mu nguvu zikenewe mu kurwanya ikiza ca sida. Naho biruko ibihugu bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyararonkeye akoyokwe muri za laboratoire vyaronkejwe na Amerika biciye muri wa mugambi nyene twababwira wa PEPFAR, gutyo bituma bigerageza kurwanya ubwandu bwa COVID-19 bidasize inyuma uguhangana na virusi ya sida. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaruka ku vyo kurwanya ikiza ca sida yavuze ati uburongozi bwa Amerika mu vyo kurwanya virusi ya corona biciye mu mugambi PEPFAR burakomeye. Inguvu zashizwe muri uwo mugambi witiriwe perezida zatumye iki kiza gishobora kurwanya mu kibano ca societe zitandukanye. Iryo ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Banywanyi inshuti zacu, ndabashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe. Umunsi mwiza, umunsi w'amahirwe n'amahoro, murakarama.